kubivuga kubera ariko babibona babifata ariko je simba mbona impamvu nini itumye babivuga kuko burya uko twitwara canke ivyo dukora nubwo twe twiyumvira ku buzima bwacu n'ivyo dukora ariko hanini hari ivyo abantu baba babona twebwe tubona umenga nta bihari nkiri umwana nari ingenzi narakunda gutembera sinari muri babana bakiri batoyi batinya ngo mama wabo ngo arabasize canke ngo papa wabo arabasize oya je nimba niyemeje ko nja kuramutsa umutantine canke umutonto kamara y'iminsi ko hari uko nyene bavuga wakorotse nagahinda nagira ngo aragiye ariko naramukumbura nkiya je mama ndamukumbuye ni mu telefone aje kundaba tukabonana kamara nk'umunsi canke ibiri umva ko haba atari hafi bishitse hakaba atari hafi akahamara umunsi canke ibiri Video byaba ari sawa naho ashatse yashasubira inyuma mama yaraguze telefone ira vibra yari muri vibrere twese shaturiruka ariko nurero kera burya barundi bamyara abafaransa kuva kera gwara vibra kuvumenga ni mu bafre ico gihe yari iri ku kabati k'igitara hanyuma kirahuma twese twari turi mu nzu shaturiruka hanze twese twiruka ngo urubandi gwa rero urubandi bijya namenye ko ari urusuma hanyuma urubandi nari nzi ko ari urundi runtu nyene ruteye ubwo umenga ni nk'intara nari nahinduye ururimi gato nari ntakivuga nyene imvugo ziwacu muhira sigaye mfise nyene amaterme yaho hantu ubwarabangamira urumva nshaka kuvuga nka mama nasigaye mvuga ngo mama ndibuka hari umukobwa nibuka yitwa Emeline yarazi kwiruka cyane ubundi yitwa Cecile wowe ko ukuntu yiruka twamutazira gikwako nkiri umwana narakunda umuziki cyane gose music narakunda music ku buryo naho mfise ikaye nandikamwo indirimbo nkakunda n'amafilme y'amaseri ajya abazungu ariko twe twigira amashuri ya leta gutangura kumenya igifaransa tuntu tumwe ngo dutahure twumvikana nk'ikiganiro wabitahura uri muri secondaire gusa nyene umuziki vraiment narawukunda sana n'indirimbo narazandika n'iziri mu Congereza nta ibyo vy'amalyrics ngo iki ngo ndayibone ngo ndayandike nta vyaba bihari je numva uko nagitahuye mu mutwe akaba ari kucandika uko nyene nkakiririmba uko nyene nkumva ni umuryango agacube andi muzage zimera agacyu baby bariko barimba ntumbaze je nimba nivuze nti agacube gaco wandika uko nyene ndirimvye nkumva biraririmbika byaba bikwiye bakarapa andi bakobwa bakaza bakaririmba bobo bandenze babishizemo inguvu nyinshi ariko inyuma y'ibyo je naca ntekereza ntashaka kubona ndikunda ikintu gikunda cyane kirashobora gusumvya inguvu ubwoba bwawe canke gutinya kwawe bikagutinyura ico kintu kagikora umva uri aleze gihenze imbere yuko tugera ku kintu natangiye mvuga citwa umuhamagaro n'ingabire buryo umuntu ari umwana ashirwa n'utuensorite twinshi hari n'abana mbere bama bakubise tuciga mu mashuri y'intango bigize kwikimwe mu byita gusa bagize isoni nko kuja ku mwanda mutoya bakirangira babikoreye mu makaki saho nshaka kugera sinze ko nawe byaba byarakubaye ariko ni nk'akaye kantu gasa n'aka insolite ko bakarakubaye ko mu mashuri yawe y'intango utazibagirwa Capital Center, where hard work pays off. Ladies and gentlemen, whatever you are doing, guys, tumeze neza turashima kabisa tubakangurukire mu rukundo mutwerekana ntajyo buri munsi mubana narko gatanu kuri gatanu mukagira subscribe mugasharinga yamara kandi mukaduhereza ibyiyumviro byanyu uri muhombe we uri kuraba kino kiganiro utarafyonda kuri kano gakengeri kubera ko akari nyuma karahinda yamara gahinda mu buryo bwiza kubera ko muzoryoherwa cyane for sure and for we ico bond kuri yo Leonce the son of Dr. Love aka the ambassador uyu mukobwa akwiye kugira yandi mazina nawe nkangahe basha nk'atanu kandi ubwogira gutyo ukabona bigerageje arayatoye jewe Jonzi ni AKIJURU CHRISTELLA nkaba mu rukundo n'izina ryiwe rya mbere ryitwa AKIJURU gusumba irya kabiri mugara baza kakiki hari kandi kantu zina wowe ufise bagutazira nka kero umwana
ntagahari hari abantu basanga tuva nk'ahantu ugasanga bakwita nk'amakobwa usanga bakwita makecuru uri umwana papa wanje ntiyabikunda umwana wanje w'umukobwa ngo umuntu ngo amuhamagare ko yiboneye ngo turahura yaba umuhungu yaba umukobwa amazina abiri yarahagije ryakwise ibyo kuvuga wanashaka no hajya bariko barita ngo bakwisa amazina atatu bagatsinda rya gatatu bazori guhamagara ryaye nibyo nagenda kubaza ko mengo uri muri generation ya vuba umenga wari kufise nk'utuzina dutatu generation ya vuba gute demire kuduga ai nuca mu 90 na tutabesha ibaze ntari mu 90 na wowe urahomvye nabanda nahomvye twe turi abantu bakunze twabonye byinshi Yondi umuntu avuga ngo babonye byinshi mugabo umuntu wese buryo hageze hari ibyo yarabonye mbabarire sindabihakanye mugabo rero uburyo bivugamwo ucumenga uri wandi bicaye basha ngo mutama wa budwi zanzu z'ibitabo kabisa akubwira ati ni miliyoni 80 na twarayikwanye ariko ubuzima urabuzi kandi mu myaka mike nk'ubu hari ivyigwa bwagusigiye aho ngeza ibyo nzi ndabizi hariyo n'ibyo ntarabona byinshi mugabo nyine hari ibyo nzi urabitegereje nabyo ndabitegereje anyway ubanza ndamukiriza abantu kwakoreye ikiganiro ejo bundi baragikunda barambwira bati uzoturamukiriza ujya mukobwa none avuga ati Jesse ndamusanga muhira haba herereye ku muhana habwo reka ndamukirize mu kiganiro nawe nyine agire kabaramusa ndabaramukije cyane honoridad ndabaramukije cyane bubu abakera barakuyambira akagukora mu biyunguyungu akaguha n'akabizu ukumva tumwamagira neza yararemye none nawe ngo ndabaramukije uko gusa gace yimanuke bishobora kuba bishitse nkagira utuntu tw'udusoni biranshikira rimwe na rimwe nkagira isoni ariko reka nsubiremwo indamutso ndabaramukije cyane aho muri hose uhoraho imana abane namwe mu byo murimwo byose abagwaye bari mu bitaro muhore mwibuka ko imana ibakunda kandi ejo n'ejo bundi bizogenda neza eka n'abari mu bibazo bitandukanye imana irabakunda ntiyabataye hanyuma abameze neza namubandanye gushima imana yego birangiye iyo nahuramye ndiko ndakumviriza kugira utange message mu buryo bwa gusuza impamvu ubu uri kurabivuga mu buryo kabisa bimwe bavuga ngo guciramwe umuntu yabakoze n'icyaha cy'inyanduro kimwe kwihana utoro nkana uhanira kubera ko sinzi ko wabonye comment abantu bamwe haba hirya no hino bavuga ati n'umukobwa arateguye mu mutwe malgré kuba anovuga kiri mu myaka mengo umuntu yavuga ngo aracari muto hari uburyo abantu babumva ko mengo umuntu atarabigikovongo umwana w'umukobwa kiri muto bamenga nta jambo rizima ryo muva nkabwo nta jambo riremereye rimwe rihindura isi ryo muva ariko wewe uri muri abo bantu ahubwo bayafise sinzi aho wakuriye sinzi uburyo wikoreye ko sinzi ibitabo wasomye sinzi amashuri sinzi uburyo ubuzima bwakwigishije mu bino bintu byatumye uba ukuru no munsi n'ivyahe kwikorera ko ni hasi yigisha umuntu yatumye uri matire kuri runo rugero bon ivyo uri kuravuga byose numva atana kimwe ndiko ndataburamwo ico nzi nyene ndije nibona ukunyene ndi ukabana bavuga ngo uraciye ubwenge ngo umukobwa afite amajambo yubaka nindemanwa nivyigwa wese sindabiza abantu bashobora kubivuga kubera ariko babibona babifata ariko je simba mbona impamvu nini yitumye babivuga kuko burya uko twitwara canke ivyo dukora nubwo twe twiyumvira ku buzima bwacu n'ivyo dukora ariko hanini hari ivyo abantu baba babona twebwe tubona umenga nta bihari rero bashobora kuba babibona je mbona umenga nibisanzwe uremera ka jambo nako saka jambo ahubwo mwibutse uvuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera je ntonemera uburyo ntawemera mu ngubu simbona impamvu nk'ubu nkawe uramutse uciye ubwenge utobuzi ko uciye ubwenge simbona impamvu nk'ubu uramutse usa neza kuri uno munsi utobuzi yuko usa neza mu gihe muciye warukira kakantu uriko urakumva jewe simpamanya nawe ariko sintesha agaciro uko ubibona
abantu barashobora kubona ikintu ariko wowe utashobora ariko kandi urashobora no kuba ukibona ukavuga ati nce bugufi sinereka abantu ngo hari uko nibona bya bindi twiga nimba ari muri primaire ngo umusambi voilà umusambi ngo wahigize urumva basi nimba ibyo bintu unabibona ntiwiyemere cyane ngo bigaragarize abantu kumenga nyene urabibona cyane bashaba bitesha agaciro kandi ntubona ntibirimwo no guca bugufu ku muntu ariko simparira ndanemeza ko hariho umuntu ushobora kumubona ko ikintu wewe atakibona ego ico naco nyene kibaho aho ni naho bera mubi ni naho bahera bavuga yuko uciye ubwenge bamusobanurira ikintu umuntu agaca acumva n'ingoga nje rero numva yuko mu ngabire wowe ufise ahubwo nawe utazi ingabire yo kwigisha ishobora kuba nawe nyene kuriko usanzwe uyizi canke nije ndayitoye bwa mbere yo kwigisha numva mengo wowe umwigisha mwiza mvuze ubwigisha buragutse urabizi ushobora kumwigisha ijambo ry'Imana ushobora kuba umucoach muri restaurant ushobora gucoachinga muri company runaka ushobora kuja aho bita kuri altar ugatanga ubutumwa ugafata umuntu bukamwinjira mbona uri umwigisha w'ubwoko bwinshi nako uburyo bwinshi ico numva niyizi ko ndabizi ko basi iyo bibaye ngombwa ko nganira ndabikunda nkabibamwe kuganira n'umuntu ariko kuvuga ngo ko ngo nshoboye ngo kwigisha canke gutahuza ikintu runaka sindavyizi abantu baze bamfashe mu mazi igihe kinini mwarabonye Christella haya mu films ibintu n'ibiganiro bigira kanga hari karakora mu maze kumwumva ari karaganira atandukanye uno murundi kazi ntangabira yo kwigisha mu maze kumwumva ko uno murundi kazi nta kantu ko guhanura mu maze kumutora ko ba dropping a comment batubwire numve yuko nanjye ubwonko butoba bwarampaye nabi erega natwe igihe twibesha so kino kiganiro cy'uno munsi tugiye kugikora duhagaze ku bintu bibiri bivuga ngo mbega ingabire n'umuhamagaro bitandukanira ko abantu rimwe rimwe bameze nk'abavyitiranya hama ivyo bibiri bimaze kubaho indoto z'umuntu ziba zihagaze gute zimyerekeza he hanyuma bimwe bibiri nahera ko atangira kubimenya ryari hamwe n'ivyo numva nifuje yuko umutumire dufise uno munsi yitwa AKIJURU Christelle biramutse vyokunda akanadukundira twibutsa gatoya uburyo wari umeze uri umwana wavutse umeze gute binakunze tubwire wavukiye he muri make urinde wa wundi wo mu bwana sinzi aho nohera uko notangura kubivuga ariko reka ngerageze kubivuga uko ndavyumva reka ngerageze kubivuga uko ndavyumva navutse abavyeyi banje babingozi muri komine Ngozi umutumba Kinyami ego yari citwa imitumba kijegi nubu niko vyitwa no kuvuga ngo quartier kagasiri mu rukundo ariko n'umutumba ku mutumba Kinyami niho navukiye ubwenge ariho tuba ndatangura ishuri niga mu wa mbere jewe ngo mu binyoni gardienne ntiwaciye sinaciyeyo ukuntu vyagenze sinceyo abandi bana barahaciye abandi bana barahaciye ariko ntibahaciye naho naciye kubera nkiri umwana nari ingenzi narakunda gutembera sinari muri babana bakiri batoyi batinya ngo mama wabo ngo arabasize cyangwa ngo papa wabo arabasize oya je nimba niyemeje ko nda kuramutsa umutantine cyangwa umutonto kamara y'iminsi ko ari uko nyene bavuga wakorotse nagahinda nagira ngo aragiye ariko naramukumbura nkiga je mama ndamukumbuye ni mu telefone aje kundaba tukabona nakamara nk'umunsi canke ibiri umva ko haba atari hafi bishitse hakaba atari hafi akahamara umunsi canke ibiri video byaba ari sawa naho ashatse yashasubira inyuma oya kuki umenga nta bintu by'ikibabagwe ibintu by'ibikonge kwiriza gukina bimwe bavuga ngo kwitabisha ko minga ntibyari muri wowe bon si kuvuga ko bitari bindimwo ariko aho henshi vyashika nkaguma haba hariho umwana tungana canke abana turi mu rungu rero nkina nabo bana bakamana telefone nkavugana na mama wanje n'abanumva bihagije ico gihe waravugana ku telefone ego telefone udutelefone zazindi
zihuma ugize ikintu nyibutsa hari igihe telefone mama yaraguze telefone ira vibra yari muri vibrere twese sha turiruka hari ukuntu rero kera burya abarundi bamwe ari abafaransa kuva kera gwara vibra kuva umenga ni mu bafre ico gihe yari iri ku kabati k'igitara hanyuma kirahuma twese twari turi mu nzu sha turiruka hanze twese twiruka ngo urubandi rwadute ari telefone homye ngo n'uruwandi yari muri ryo mode maze bijya bya vibrere ngo hari urubandi mu nzu ngo rero urubandi bijya namenye ko ari urusuma hanyuma urubandi nari nzi ko ari urundi runtu ngende ruteye ubwoba wumva menga ni nk'urukoko nk'uko bapfa inyenzi gwinjiye numva ari ruteye ubwoba inyenzi ni ntoya umenga ni nk'intare hasi nka kujya baduhenda kera ngo ugiye aha ngo vyamagufuri birabaho ibikoko ngo vyitwa ngo vyamagufuri ngo gwa magufuri ngo ruragufata ngo rukumize ngo ntugaruke ubupfuye ibintu nk'ibi umva rubanda koko wende vya magufuri muri iyo angre rero nako ndavuga ko nyene tuvuganye kuri telefone na mama inkumbu zaba zigabanutse rero hageze ku ishuri ritangura mu wa mbere umva yararavye aravuga ati umuntu yamira mu mavakansi aba ngaha gake yaje kuntora kuri nyamutanti nikorera nawe yarankunda cane ntiyashaka ko ndahava ico gihe nari maze amezi 9 indi kuri uwo mutanti yine wahamaze amezi 9 ntatashe kwiga wararabuheze kanda wese batangura ishuri twaravugana hanyuma aje kuri hatari hagufi akahamara iminsi nimba ari indwi kurumva agiye aramutse n'abandi bavukanye biwe na mama wiwe n'abandi umva arahamara iminsi umwe minsi yahamara narumva nyene ko agiye nyene mbabaye ariko nta ngorane nari namubonye araza agaruka aje kuntora nje ku ishuri ico gihe vyaranangoye gatoyi kubera nari nahinduye ururimi gato nari ntakivuga nyene imvugo z'iwacu muhira sigaye mfise nyene amaterme y'aho hantu uburyo mugabo antete hari mu Burundi ibyo bavuga nubwo batari mvugo muhira cari kirundi cari kirundi cyangwa bagiye ahantu hari ntigeze gutera kera turabana sinzi mu byabashiye gusanga abantu bavuga ibintu bita igicuri bagacurika ibintu usanga bavuga ibintu ngo bya jefete wefete ubu ikaba ari kirundi kiri mu cundi tuntu twishi twateye abo ko bari abantu bakuze nanje ndi umwana ko bose bene izo mvugo zo gucurika si yego ntwari kubishobora ico gihe hari ahandi hantu hanyuma aho hantu ndagira barantorayo no kuvuga tumwe mu dutehozima nyene ko mama yari atahuriye mvugo mvuga ariko urumva utwo dutehame iki abandi twari twegeranye twarabangamira urumva nshaka kuvuga nka mama nasigaye mvuga ngo mamayi okay ese mama wari wajabutse akanyaru gato nko kuvuga mamayi ngo papa ngo mamayi we urumva n'utundi tuntu nyene usanga twivangamo ni wewe ngani n'uduslam ivyo mu buzima busanzwe byo kurya ibiki navuga ikirimi vraiment nyene kitari ciwacu hanyuma numva mugana ashitse mu irasigaye ngaho amezi nkanga yo kugira ishuri ritangure urumva umwana biroroshe ko afata ibintu byaranyoroheye gusubira kumenyera ibyo muhira ico gihe waruje gutangura mu wa mbere mu mwaka wa mbere urumva maternelle byari gukunda arageze ko nje mu urumva nagiye mu wa mbere direct je byose navyigiye mu wa mbere ndaja mu wa mbere ndatangura mwishuri wacu menga twiga turi n'abana benshi naho ntaba ndavyitayeho igice ca mbere menga nabaye wa 28 si kure cyane mu bana wasanga akyagiye hari gabana nk'amajana 217 mu ishuri rimwe gusa amajana 200 bingira barashikangara basi nuko kuvuga satani nyene benshi umva gusa ntibaba ari bakeyi mu class hanyuma ndiga uwo mwaka ndagerageza ndamenya mama ariyumvira
ndamuduhuze je natangura mu mbere mfite imyaka 5 yego ariko yari mikeya kubera kiriya gihe cawe hari abantu batangura bafite 15 batangura 7 guhera ku ndwi kubandanya 8 bya biteye isoni gutangura ku myaka myinshi yego byovyo hanyuma ndatangura kuri iyo wabona ndamenye ndaja mu wa kabiri ndabandanya primaire yose ndayimara ndubuye niga Ngozi nyene ahantu kuri école primaire yitwa Ngozi 2 ego twaraniganye n'umwe mu ngaha mu ISEKE muri primaire Simbo umwe mu bagabo kandi bidufasha mu mutopi duheze amasanamu y'akarorero tutabona handi na hano kumbe Simbo twariganye hari ukuntu rero abakobwa ku shuri wacu bari bazi kwiruka cyane gusumba abahungu kwiruka mu kinkoni akinkoni twe twari dukazi twari tuyoboje inkoni y'icuma kandi nanje nari ndimwe mu bazi kwiruka mu kinkoni mwari muyoboje inkoni y'icuma nari ndimwe mu bazi kwiruka ndagerageza tw'abahungu twarabatsinda mugatsinda nk'abahungu nyine mugakora ko kwiyo mu shuri bo bari ko mu nkoni twabatsinda vraiment kandi ntibabigira intambara bari babizi kandi igihungu kiriko kiriruka abakobwa bakagisiga imbere y'ishuri ry'abakobwa abahungu baba baje kwirobekamwo bahiga nkasimba ugasanga yari yatsimiye acambara amareturuso bari bazi kwiruka vraiment ndibuka hari umukobwa nibuka yitwa Emeline yarazi kwiruka cyane ubundi yitwa Cecile wowe ko ukuntu yiruka twamutazira gikwako yiruka atambikije urumva yariruka cyane gikwako ni nko kuguruka kabisa n'abandi nyene bahari bari bazi kwiruka ndibuka muri primaire vraiment ko kantu twari tugafise ku ruhande rwawe ko mbona menga y'inkoni bakuye bayiguhereje baravuga ati karabaye si babone bayisubije mbo ndiko ndakubona nk'umuntu menga ibyo kwiruka nti we ntibyari cyane je narinzi kwiruka ego narinzi ubu sinzi iyo byagiye narabaye sinzi cyerageze gushika no kumara nk'inkoni urakora ku muntu ndakora ko kumenga ni finali hereye kuri wewe ni umukojeje ku nkoni ego ndizi nk'umuntu ico gihe yiruka primaire twarigeze no gukina n'indi primaire yari twegereye Ngozi 1 turakina ntitwakinye n'abakobwa twakinye n'abahungu baho naho kwishuri twarabatsinda tugiye ahandi ntitwari gukina n'abakobwa twakinye n'abahungu turakina bari bafise amanyama sinzi amanyama bari bafise kandi twebwe primaire yacu yari ifise na etage bo biga mu mashuri yo hasi mbwa bari bafise amanyama mwari mukaze kwiga mu etage kiragiye twe twari twiga muri etage hanyuma tugiye turabatsinda baca badutera amabuye gusa abahungu b'iwacu nabo bari baduherekeje barafatana nagira mvuge ngo imihimbiri ariko nyene twavuga kera turi abana imihimbiri yacu isubira inyuma imihimbiri ni muri iyo mvugo mwakoresha twabivuga kubera nyene twabadushavuye ariko si imihimbiri n'abantu primaire nuko byari bidoshe yego hanyuma kutiga ajya amashuri yandi abanziriza atangurira primaire umwana w'ikinyoma ko menga byasa n'igihombo mu gihe nibaza nk'abana b'ababanyi nka bose bari barayize urumva bo niho bari ako Jesse narindi Niyamira mu voyage Jesse n'abandi Niyamira mu ngendo zidahera uruja n'uruza Niyamira mu ruja n'uruza urumva nicangarukanye n'ishuri rero ivyo wenye ntivyari bindaba ca ndatangura secondaire banyoriyanse ahantu hitwa kuri lycée Nula no guciyemo imbere ko tugaba muri secondaire gato iyo umuntu ari muri primaire hari ibihe byinshi usanga abantu bisa n'indoto nubwo ari umwana ugasanga ari mu bintu mu mutwe bimatanye cyane n'ibintu menga yipfuza kuzobanwa muri kazoza imbere ko tubigera ko hambavu y'izo nkoni mwakina hari utundi dukino wakunda gukina tutari inkoni twarakunda gukina inage y'ibituri ndazibona hani inage mugabo yayindi umva twari yaranja tukabaga agapira twakita kanage tukakabanga bien kuburyo bakagutera imvumenga baguteye tuzi menga n'utubuye twidunza n'ahantu wumva asha
kavuga kanyigangije isi urumva nico kindi kintu twakunda gukina mu mutwe iwawe wowe waratangiye kubona ukunda iki muri bino bintu bibaho bisa n'imyuga honestly rero je ntakubeshe nariyemera numva ikintu cyose nogishobora numva ikinyi presence ko cose ndagihaye umwanya wanje nkacitaho nogishobora kubijanye n'ibintu byo gukora je mu mutwe sinigeze ngira cyane ngo urumva iki kintu ngo nicumpeneye gose ngo ntabaye umuntu ushaka ngo nakoze iki kintu ngo nobabara wowe wibereye mutuntu twishe kumva twose wodukora je numva ikintu cyose nogikora ahubwo ikintu cari umva je navuga ati ikintu cyose nogikora nimba ikintu cyose nokwiga coza numva coza nabifire ariko dimu ushobora ko ufise ikintu wakunda cyane sinzi nko muhira ko mwoba mwari mutunze nk'aga televiziyo mwaratunze TV cyo gihe mu Rwanda uri kurarira mu televiziyo yababaje yapfuye hakiri kare yapfuye ntaraje no mu wa kabiri yapfuye ntaraje no mu wa kabiri naje kwiraba mu gahinga ntibasubiye kugakoresha bashize mu babana gukoresha umubyeyi kwe yasubiye kuyikoresha ni gahunda usanga ka DVD kahise kagora ariko ndaje mu wa 6 mugabo nko kubabanyi cyo gihe wasanga abana bararabi wasanga ari muziki ibyo amadese anime hari abana abasimo baratangiye kubimenya ugasanga amahari nk'amafilms ukabona nk'abantu bariko barateka ukabona abakinyi b'umupira abaririmbye niki amaso yawe ariko araraba wumva uryoherewe cyane jewe nkiri umwana sinavuga ariko ngo ndabikunda ngo kugira ndabibe icambere narakunda umuziki cyane gose music narakunda music ku buryo naho mfise ikaye nandikamwo indirimbo nkakunda n'amafilme y'amaseri ajya abazungu ariko twe twigira amashuri ya leta gutangura kumenya igifaransa utuntu tumwe ngo dutahure twumvikana nk'ikiganiro wabitahura uri muri secondaire aho no beshe naho nyene secondaire ababa nko mu 10 wabitahura uri muri secondaire je rero narazikunda kugira basi igifaransa ndakimenye naragikunda gusa nyene umuziki vraiment narawukunda sana n'indirimbo narazandika n'iziri mu Congereza nta ibyo vy'amalyrics ngo iki ngo ndayibone ngo ndayandike nta vyaba bihari je numva uko nagitahuye mu mutwe akabari kucandika uko nyene nkakiririmba uko nyene nkumva ni mu byangwa agacube andi mazage zimera agacyu baby bariko barimba ntumbaze je nimba nivuze nti agacube gaco wandika uko nyene none ndirimvye nkumva biraririmbika byaba bikwiye bara amahoro hari akaririmbo k'ikirundi wibuka wigeze kwandika kakuryoheye cyane cyo akaririmbo k'ikirundi noba narigeze kwandika natanguye ndafise umukuzine wanje yarakunda sosokeye cyane ariko narashatse kwandika indirimbo za sosokeye kujana ngo sosokeye mzee wakunada kama kawaida deminatosho giswahili sinaenda kizi narumva ashatse kuvyandika mugabo ntibikunde nkihangana nkabiririmba uko nyene ndavyumva ariko kumvura binezerewe indirimbo natanguriye ko kumera nk'uwandika nizijya z'abanyarwanda batangura kuririmba narakunda ujya Tom Close n'ubu ndakunda Tom Close personality yo naramukunda turirimbo twiwe nka twandika kiyo gihe niho indirimbo zitwa igipimo zaba ziriko zirasohoka za birenze igipimo za mahigo ya nyuma urarenze za ndashaka gukunda za Tom Close ibintu nk'ibyo turirimbo twose twanyohera naratwandika ariko niwe yari umustar préféré wanje ko ndibuka niga no muri 6e ku manota chaque proclamation igifaransa cy'u Burundi munaho kazi chaque proclamation naragira proclamation cyane nimwe byo kuririmbira amanota byo kuririmbira amanota ni proclamation yabayegereje proclamation yabayegereje sinzi karakazuba katse muga kuririmbira amanota ndiko ndavyitiranya na proclamation murantunga ako mushatse muze no kubikata mu mbere abana beza hageze buri gihe ko turirimbira amanota naririmba indirimbo yiwe ya sosokeye ya Tom Close narafata nkakora mikro mu gipapuro hanyuma nkatangura nkaririmba
hariyo hari hagezweho cane aba temuke hari indi idansi zabo zibiri hariyo badansinga bagira gutya ubundi batamba gutya niyo zijya kamuwa ibintu bya kamuwa gusa rero zijya za kamuwa na kamuwa indirimbo za Tom Close za Tom Close zikamuwa bigakunda none nari yaranje nka kamuwa muri izo nyene oya ubwo narakunda ijya dance ariko ngakunda Tom Close hanyuma ndabira nk'uri ko aririmba ndabinimba Tom Close kegehe narize ugenda mw'ishambo tazi ukaca inkono tazi urumva ngiyo ntibikunda narabiyo bijana sasa aka kantu rero ko gukamura no mu maharanimbe n'amapopu wari ubumwe kabisa usanga wazigura abantu ngo uri Knowless wo mu Burundi oya just nari umufana wa Knowless ariko turirimbo twe naratwumva ujya hajya ari bwatangure kuririmba yari yaje afite n'ibibango komeza unyize ubona kubabaza kari gashasha hajya ntiyari bwatangure niho yaracinjira yari mushasha acinjira sheri wakiri karamutahuza ariko tuvuze ivyo vya sheri we tuzoshe tuvuga ku bintu by'urukundo kweri ni hata tuzoshe tubigaruka couple ya umungu ya Safi na Knowless ya Madiba na Knowless kurumva rero nkaca nikamubira hanyuma nyene nkava imbere na micro hari ukuntu hari hagezweho twebwe hari hagezweho gusobeka imbere ukuntu imbere inyuma hasobokoroye kandi ibintu nabanyamenga byagarutse ubona bimaze imisobona ukuntu byagarutse urumva twico gihe wambaye igipira kimenga kirekire oya uko caba kingana kose ariko urumva mutoyi ntibiryoha yego twarasobeka imbere nk'uko hose mugabo inyuma tukasha tuharekura ariko ubu ivyo bagira basobeka igipande kimwe nyene yego shana igipande kimwe nivyo biriho byari bigezweho shaka kijya gihe nivyo vyari bihari ariko ibi ngo nivyo vy'amashati y'igihande kimwe yego hama rero sinabiki nari timida wanashaka gusa abanyeshuri twigana yene twaba twisanzuranye ko dutahurana yego kandi nabo bari bameze uko nyene kuri proclamation hariho bo n'abaririmbizi wabo banditse bakagenda hari abatipe bakaba bakompuje ivyo wabo nyene hari abatipe baza bakarapa andi bakobwa bakaza bakaririmba bo bandenze babishizemo inguvu nyinshi ariko inyuma y'ibyo je naca ntekereza ntashobora kubona ndikonda we byahera kuri stage no guca amanota nyuma yaho umuntu muhuye ntana ukamenga si wawe ndi yabona twaratera inkuru n'abandi nyene ariko ukambona nyene ntera inkuru nk'umuntu atekereje atasaraguritse ego umuntu akuravye hambavu yo gutekereza womenga umuntu yava yumvira ko wakoze uri umwana afise udusoni ego wo kwiyumvira uko ntiyoba yibeshe nari mfise isoni kubera ko n'ubu hari igihe menga turagarutse birahakwa kumfata ariko sindabikunda simba shaka ko bigaruka kubera si sawa nari mfise isoni ku buryo public ahantu hari abantu benshi byanje nakuba ndahari pako ndabanse oya sinaba ndabanse mugabo nawa numva ntari stable sinari kuba ndaho hantu sinakunda nyene kuba muri milieu irimwe abantu benshi ego muri wa mwanya turagaruka kuri cyakindi kurimbira amanota ni bimwe mu bintu byatera abana benshi ubwoba wumvura imbere y'abantu uraza kugira ibimenyetso bya kamuwa urumva birajemo nta gihe uba barigeze kugushira nk'imbere ukahava udakoze icyaha kujanye na rimwe urumva iyo ikintu gikunda cyane kirashobora gusumbya inguvu ubwoba bwawe canke gutinya kwawe bikagutinyura ico kintu kagikora wumva uri aleze gihenze uzotanga abastar benshi ushobora kubona ku ma stage batinyutse bako baragira ibintu bitandukanye mugabo muri ko muraganira mu kiganiro ahubwo ati mfise isoni nyinshi yego barahari kabisa bikanga muri ico gihe abari ngabire umuntu afise ituma agabura ibintu n'ibindi umwanya akabitinyuka kandi agatinya canke nibiya biramutwe novuga karemano biba mu muntu bon sinzi je novyita ko nyene ni kamere ni kamere ija kubigaburamwo kabiri muri no mwanya biragenda uko umwanya naho biragenda kunze
biri muri personality. Imbere yuko tugera ku kintu natangiye mvuga citwa umuhamagaro n'ingabire. Burya umuntu ari umwana ashirwa n'uturensorite twinshi. Hari n'abana mbere bama bakubise tuciga mu mashuri y'intango bigize kwikimwe mu byita gusa. Bagize isoni nko kuja ku mwanda mutoya bakirangira babikoreye mu makaki. Saho nshaka kugera sinzi ko nawe byaba byarakubaye ariko ni nk'akaye kantu gasa n'aka insolite ko bakarakubaye ko mu mashuri yawe y'intango utazibagirwa. Capital Center, where hard work pays off.